Okay, turasubira rero kandi kubaramusaba inshuti namwe bagenzi mubandanya gukurikirana ibikorwa byacu biriko birarengana hano kuri Ashally Tv. Uyu munsi rero tugiye kuraba iki? Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ni gute wewe wa musore we canke wa mugabo we wifuza kubaka canke wifuza guhitamwo umwigeme. Nibihe bimenyetso ushobora kwisunga kugira ngo umenye yuko uguhitamo kwawe kwagenze neza ku buryo uzokwirinda kwicuza muri kazoza. Kuko kenshi na kenshi birakunze kugaragara yaho usanga umusore iyo amaze kubaka urugo rwiwe agatangura kwicuza bati iyo namenya ati sinamenye yuko umuntu yuko yarameze nko. Kuri ubwo rero reka ndakwibuse wewe utari bwagere subscribe kuri channel yacu yikore none aha kugira ngo iyo dushize ko video nshasha uze uraronka ikengeri uze uraronka urukengeri ruvuga kugira ngo umenye yuko twashize ko video nshasha. Kuri ubwo rero gumana na Ashally bin Daudi kugira ngo ndakubwire nibihe bimenyetso ushobora kwisunga kugira ngo ushobore kumenya yuko umwigeme wawe canke fiance wawe mukundanye yuko agukunda vy'ukuri bimuri mu maraso. Okay, turasubira rero kandi kubashimira mwese mudahengeshanya kubandanya mudukurikirana. Reka rero ndababwire ikintu cyambere kizokwereka neza yuko umwigeme canke fiance wawe kwagukunda urukundo nyakuri, atari rwa rukundo rw'agahemo canke rwa rukundo rwo gukina, rwa rukundo rw'umufyinato. Ubwa mbere ikintu cyambere umukobwa gukunda aritanga ku bwawe, ari nukuvuga yuko ari tayari gukora buri kintu cyari cyo cyose akitanga ku bwawe. Ntari tayari kukubona ubabaye, ntari tayari kukubona utanezerewe. Nukuvuga ivyo bintu byose wewe wumva yuko bigukomereye muri wewe, uwo mwigeme ari tayari, nukuvuga ari pour kuri ico kintu cyari cyo cyose wewe cyagushikiye wewe mukundanye. Kuri ubwo rero iki kimenyetso nuramuka ukibonye ku mukobwa wawe umenye yuko agukunda. Ikigira kabiri kizokwereka yuko umukobwa agukunda nukuvuga yuko arakunda cyane kugushira imbere mu bantu bari bo bose. Ntugatanga aragushiza imbere abura matari akagushira imbere y'abandi bantu bakomakomeye bibihangange mugabo wakagushira imbere. Mbese wanashaka hari n'usanga wewe wanashaka atacu ufise atamafaranga ufise, uri wa musore umwe twavuga yuko nta kintu mugabo ugasanga yamagushira imbere yerekana yuko ari we ushoboye, yerekana yuko ari we umwami, yerekana ko ari we utarashika ibintu bidashoboka. Nukuvuga misi yose yama agushira imbere. Nico kintu rero numara kukibona uzumenye yuko umukobwa wawe canke umufiance wawe kwa agukunda. Ubugira gatatu yamagufata ugutandukanye n'abandi bantu bose. Nukuvuga nubwo wo muzanira umuhungu ameze gute, nubwo wo muzanira canke wo muzanira umuboss umugabo atunza ameze gute, muri we yamabona yuko aba bose ataco bamaze imbere yiwe. Wewe ni kandambiri zawe n'agashati kawe kamwe n'agapantaro kawe kamwe, misi yose yamabona yuko abona yuko uri umwe muri abo bantu bose. Nico kandi niwamara kukibona nibikogwa uraba mugabo samajamba ahubwo ubwigwe nibikogwa ubona ariko arakora. Nico kandi kizokwereka yuko umukobwa wawe cyane fiance wawe yuko agukunda cyane. Ikigira kane araguha umwanya, araguhereza umwanya. Cyambere na mbere yamayifuza yuko mwoyaga muyage, arashaka cyane aguma kumviriza ico muri ico ugona, yumve ijwi ryawe, yumve impemu zawe. Rero kenshi na kenshi uzosanga ariko araguhereza umwanya wiwe. Si wa wundi umurabe ntumurabe mafu homboka Maria shamba. Si wa wundi twovuga bati ngo jewe ngo sheri wanje
ngo telefone nta telefone, ibyo biramusha tigiyewe sinshobora kumutangura. Ariko umukobwa gukunda nta masaha 3 azohera atarakwandikira aka message, nta mwanya muremure uzohaca atarakuvugisha, nta mwanya muremure uzohaca we muri wafise amahoro. Nukuvuga yuko araguhereza umwanya wiwe wose, akumva yuko iyo ari kumwe nawe arumva yishimye, iyo ari kumwe nawe arumva aryohewe cyane gose. Nico kandi umenye yuko uwo mufiance wawe, uyo mwigeme wawe wifuza yuko azokubera umufasha muri kazoza, menya yuko uwo mukobwa aragukunda cyane gose. Kuri ubwo rero ntugatakaza umwanya, nawe ntukamutera umwanya, ahubwo mufate umuteteshe, mufate neza, muhereze twatuganuke, mubwira amajambo meza, mukorera ivyo bintu byose wumva yuko bizotuma nawe nyene atadebukirwa. Kuko abakobwa n'abantu bakunda cyane, mugabo iyo bamaze kuruha, iyo bamaze gukomerera biragoye cyane kugira ngo bashobore gukira. Kuri ubwo rero menya yuko umukobwa akora ivyo byose ko gukunda. Kigira gatanu, umukobwa gukunda cyane arakwirukankira. Iyo ugize ikibazo aje imbere mu kwirukanka muri icyo kintu, arifuza cyane yuko ahubwo wewe ari we yogenda kurondera ibintu byose akakuzanira. Hari n'igihe usanga akagenda gusaba amafaranga kugira ngo ateba guha amafaranga, wewe umenye yuko wewe ube w'agaciro. No kuvuga yuko aritanga mu nzira zose zishoboka akakwirukankira wewe muri bijya udashoboye. Kuri ubwo umenye rero nico kandi yuko umukobwa wawe aragukunda. Ikigira gatandatu afite ishari kubera wewe. Umukobwa uzobona akubonanye uyundi mukobwa we wa musore we, ukabona ntacyo bimubwiye, ntacyo bitwaye, uyu urahabira amagabo kubera ko uyu nta rukundo runini yagufitiye. Nubona umukobwa azobona uri kumwe n'undi niwabona umukobwa azobona wewe uri kumwe n'indi nkumi, mugaka bifata minenegwe, akabona umenga ntacyo bitwaye, cyo yawe ntagere n'icyo bivuga. Uyu urabe maso nawe, uyu ntagukunda by'ukuri. Ariko umuntu agukunda by'ukuri, umukobwa agukunda by'ukuri, misi yose yamafite ishari nawe. Iyo abonye umukobwa muri kumwe gusa urabona yuko yahindutse. Hari n'igihe afata ni misi ni 3 yose, imisi 3 atari karakuvugisha yahindutse. Kuri ubwo wowe ntuzubabare ngo yahindutse kubera ko nanyo ndi mugabo, ahubwo umenye ngo n'urukundo agufitiye cyane, urukundo rukomeye kandi urukundo nyakuri, atari rwa rukundo rw'agahemo, rwa rukundo rwo gufinata cyangwa rwa rukundo rwo gusoma, ahubwo agufitiye urukundo nyakuri. Kuba gufitiye ishari wowe ko wari kumwe n'undi mukobwa mugakumva ko bimubabaje, menya yuko uwo mukobwa aragukunda cyane. Reka rero turabe ikindi cindwi, iyo aronse umunezero mwinshi, nk'akarorero yagiye nko mu rubanza canke akaronka nka diplome, biramunezera cyane kuba ari kumwe na wewe muri urwo rubanza. Hariho umukobwa bamutumiye mu rubanza, arumva yuko ababaye cyane kwijyana muri urwo rubanza, ahubwo akaryoherwa cyane abonye mujyanye muri urwo rubanza, bamutumiye bagiye kunezerwa canke gusohoka hamwe. We muri we arumva yuko afite umunezero mwinshi gose. Kuri ubu umukobwa uzobona afite nukuvuga iki kimenyetso cyuko, menya yuko umukobwa aragukunda we wa muhungu. Ntukamufyinatishe, mufate neza, muhe twatuganuke, mukorera ibintu byose bituma abishima, ibintu bituma ahubwo aguma muri ya mood. Ongerereza urukundo kugira ngo azavyamemwo bize bimube mu maraso. Kuko umukobwa amaze kuruha, umukobwa amaze kudebukirwa mu rukundo, we wa muhungu we kumugarukana ni ikintu gikomeye cyane. Kuri ubwo ibi n'ibimenyetso ndiko ndakubwira kugira ngo ejo nejo bundi uze umenye kubitandukanya. Ntuzuvuge bati ngo iyo menya yuko iki kintu agifise, kuko hari abakobwa benshi bashobora kukwihisha ko ntumenye ivyari ivyo, ntumenye kategori arimwo. Wowe misosa kama kwigira ku mumarayika, ariko mugabo
umukobwa gukunda uzoza kubibona iyo wamaze kumushira mu nzu. Iyo wamaze kumushira mu nzu niho uzoza kubona ingeso ziwe zose. Ariko mugabo mu gihe mukiri muri fiançailles, mugire muri basheri shushu, hariho akantu kamwe gashobora kugucenga. Kuri ubwo rero arakwifashisha mu munezero wiwe. Iyo ashatse kunezerwa arumva neza yuko agiye kuryoherwa ari kumwe nawe. Kuri ubwo rero nikigira indwi, ikigira umunani. Ubwa mbere iyo muriko murayaga arakuraba cyane iyo muriko murayaga. Ariko mugabo arakuraba cyane iyo wewe utari kuramuraba. Uzobibona ryari? Uzobibona iyo yakuravye umwanya muremure hama nawe ukinamura amaso kugira ngo umurabe, nawe agaca asubiza amaso hehe hasi. Menya yuko umukobwa aragukunda cyane wa muhungu. Ntugafyinate, uwo mukobwa aragukunda cyane. Kenshi na kenshi niyo ariko arakuraba cyane, hari usanga visage yiwe canke uburanga bwiwe burimo akantu novuga yuko nakantu ko kumwenyura, akantu ko kubona yuko ariko arabona umuntu imbere yiwe, umuntu w'agaciro, umuntu akomeye cyane. Kuri ubwo niki kandi nikimenyetso kizokwereka yuko umukobwa wawe aragukunda cyane, wewe wa muhungu we ntukamwirengagize. Ikigira 9 kizokwereka yuko umukobwa wawe canke fiancé wawe kwa gukunda, arambara neza cyane iyo akubonye. Kenshi na kenshi akicyumva ati bana sheri shushu, sanga hapi ndaza kuza kukuraba. Kenshi na kenshi uzohora usanga yiteguye, yesize utuvuta tumota, yambaye impuzu meshe yoze, no kuvuga yashize ko n'agafreshera agashira kagafondote, ibintu nk'enivyo. Menya yuko no mukobwa agukunda, kuko atandukanye na wa mukobwa uzogenda iwabo ugasanga ebana ari mu bucafu bwinshi, ugasanga ari mu bintu runaka. Omweke ivyo abigire mu gihe wamuteye surprise, kuko umukobwa ushaka kumumenya ushaka kumenya ingeso yiwe isanzwe, mutere surprise muhira, urabe kungene usanga yamayifata mu minsi mu bihe byose. Ariko mu gihe wamuteguje ugaca umusanga ari muri vya bindi nyene ubucafu niyoze nyagize gute, kwanza umenye yuko yo nashaka kuguhisha agaciro, agufata gusa bisanzwe. Uyu si wangu sije. Menya yuko umuntu agaciro nagakiyago. Mugabo uryo uzokumva ati uragiye kumuraba ugasanga yiteguye, ugasanga ameze neza no menya yuko agukunda cyane. Aragukunda ahubwo ntukamufate minenerwe. Reka renda kubwire rero icya 10 arico cyanyuma tugiye kurangiririza ko ikiganiro cyacu cuno munsi. Arakunda kuba hafi yawe, arakunda cyane kuba hafi yawe, ntabwo yifuza kuba kure. Uzobibona cyane nk'ubo mukiri muri fiançailles, wewe uraronse mission yo kugenda ahantu runaka kure yiwe, bizosaba yuko amara nk'ukwezi kose cyangwa amezi 2 atakubona. Uzomubona koma ababaye gose, mbese wanashaka mu hariho n'abakobwa benshi cyane gose baca barira kuri ujya munsi wo gusezerana. Iyo uri kuramusezera yo uransize sheri, uragize gute, mwene ivyo akumva yuko ubuzima bwiyo bugiye guhagarara kuba we wagiye kukubura ikirengo. Novuga yuko ari kiringo kitari gitoya, we kuba atazosubira kukubona, azuhora gusa kumva ijwi soit par telefone canke ku buhinga ngurukana bumenyi, ibintu nk'enivyo. Mugabo kumva yuko atazosubira kumva akamoto kawe, ikintuguta yawe, kumva yuko atazosubira kumva impemu zikuva mu kanwa, kumva yuko atazosubira kumva utuvuta we wisiga, kumva yuko hari ibintu byinshi agiye kubura, bituma abura amahoro we muri we. Kuri ubwo rero iki kimenyetso ukaramuka kibonye wa muhungu we, ntukirengagize na gatoya uno mukobwa. Menya yuko uno mukobwa ni ikintu Imana yaguteguriye, ahubwo nakaganuka Imana iguhaye. Ugasanga umukobwa afite ibintu 10 byose ndakubwiye, we wa muhungu we, ahubwo gira vuba
ushire mu nzu. Uyu ni umukobwa wo gushira hehe, wo gushira mu nzu. Kuri ubwo rero turabashimiye mwese mwariko muradukurikirana muri kino kiganiro, twongera kandi tubasaba yuko mwobandanya mudushigikira mu gukanda subscribe no mu kudufasha guhererekanya bino biganiro tuba tubahaye, mugerageze kubihereza abandi bashobore kuronka byinshi bitandukanye. Kuri ubwo rero murakoze cyane, Imana ibahezagire, naho ubutaha mu kindi kiganiro twigishe twongere twigishanye. Ciao ciao, bye bye.